Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Reka mubane nacu muri kano kanya keza, akanya ko kunezererwa umwanya Imana yatwongeye, uno munsi Imana yatwongeye, n'umunsi mwiza Imana yatwongeye kandi ibandanye itugirira neza ku munsi. Rero ndumva tutagiye muri menshi, twofata akanya keza ko gusangira ino zaburi ya 23. Iyi zaburi ya 23 ni izaburi inezera cyane, ni izaburi yama inyigisha, ni izaburi numva twosangira muri kano kanya aho uri hose. Ivuga iti: uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesegaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyumako iminsi yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Iyi zaburi ni izaburi nziza cyane, itubwira iti: uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Nawe uhoraho niwe mwungere wawe, ntuzokena. Uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Nawe uhoraho niwe mwungere wawe, ntuzokena. Ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Umurongo wa 3 nawe uratubwira uti: aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Umurongo wa 4: mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Umurongo wa 5 uratubwira uti: untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyumako iminsi yose yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Ndumva aya majambo yoba yawe, nanje aya majambo yoba yanje. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizotwumako iminsi yo kubaho kwacu. Natwe icyo dusabwa ni ukuba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yo kubaho kwacu twese. Rero aho uri hose, wumve wo kwizigira Imana nishoboye byose. Imana nigende kwitaho, Imana nigende ikugirira neza. Wari umwanya mwiza uko twoganira ano majambo y'Imana tubona mw'ino zaburi ya 23 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 6. Ndumva aya majambo yogira ahantu agukuye, kandi ndumva aya majambo yogira ahantu agushikanye. Umenye yuko Uhoraho ari we mwungere wawe, atatuzokena uri kumwe nawe. Yego, reka ndahasubiremo hama tube turangiriza ngaha. Iyi zaburi ya 23 guhera ku murongo wa mbere haravuga hati: uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka
kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abasi banje. Wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Icyubahiro kirushize kuba ic'Imana. Imana irushize kugira neza, Imana irushize kukwitaho. Murakoze, mugire ibihe vyiza aho muri, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.